Ikaze bakunze muresha kure ya Look Media, ikaze mu bakunze ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ariyo yanyu ya Look Media, cyane cyane mwebwe abakunzi b'ibiganiro by'inkino tubashikiriza, bya biganiro bya Look Sports, bya biganiro bya Magic, cyangwa ibiganiro bya Mumenye. Uno turi ku munsi wa kane, turi kwigenekerezo rya 12 ukwezi no kwa kabiri cyangwa kwezi kwa Ruhuma umwaka wa 2026. Ni mu biganiro ca Magic kuno munsi naza ko tuza kuganira ku makuru y'inkino, naza ko mubizi ingene Magic imeze, kuri tuganira ku kintu kimwe cyangwa sije imwe dufata kugira ngo tuyivugane ko nubwo kanya katari gato. No muri studio uno munsi ni kumwe na Boris Ingabire Gilles, maramenyere ko turi kumwe n'abatumire bavuye hanze batandukanye, ariko uno munsi turi kumwe na Boris Ingabire Gilles. Reka andamuramuzi. Ndakuramukije Lakwesi Ndongozi, ndaramukije ndetse n'abakunzi ba Look Media, ariko na cyane abakunzi b'ikiganiro ca Look Sports ca Midweek. Umva igituma mvuze Look Sports ni kwa yuko menyere dukana Look Sports, so no munsi ni muri Midweek, azi ko rigira kabiri nje muri Midweek, no baye ko ndiko ndagerageza kumenyera. So turabaha ikaze rero, twizeye neza yuko tuzogana ibihe byiza mu banyu ndetse no mu byanyu. No turi kwigenekerezo rya 12, bazi ko mu kwezi kwa kabiri abantu benshi ntibakunda kwego matariki. Nuvuga ngo mu minsi ya mbere nuvuga ngo no munsi kwera guma baharura turiko turegereza kwigenekerezo rya 14. Wow. Sebanga abantu ashiyo tariki yabayize mu mutwe, bazi ngo harasikaye iminsi 2, ngo harasikaye iminsi 3 kugira ngo dukoreshe twiyemeje. Be azari kwa kangahe? Ku munsi wa gatandatu. Umva we ngaho nyina ucumara kumva ko nta nubwo bikoreki maze kuza kwanza ariko wakanga. Oya ni kwa ko namaze kwigira amatari. Ni vuga ko nk'ubunya hari abantu bamaze gutegura impuzu za haje ni rouge noir. Rouge noir. Ha nk'ubunya abantu bamaze gutegura impuzu za rouge, impuzu za noir, cyangwa zifite amabara atandukanye zo kwambara kuri Saint Valentin. Umva binaguye neza zo ari muri weekend. Yes. Antuka nta kintu cyo kwitwaza kabisa ku bantu bakundana, ku bantu dukundana, nta kintu cyo kwitwaza kabisa, ni kuza kugira ngo baze kubagira iminsi mikuru myiza. Navuga ngo Fevrier abenshi bayize ko ni ukwezi kw'abantu bakundana, Mars ni ukwezi kw'abantu kw'abakenyezi n'abigeme, ariko janje ni ukwezi kwa galère cyangwa ukwezi kw'itwa zose kuna gahembwe muri ndamukiza mu kwezi kwa gatanu, kuko muri ndamukiza nyene Yesu azoba yazo Yesu cyangwa Yesu azaza tuzoba tugandaye. Umva kahembwe mu kwezi kwa gatanu, havuyemo umunsi mukuru w'abakozi n'akazi w'igerekezo rya mbere. Umva agahembwe kashasa kuboneka, rero ko benshi muri twebwe ako n'agahembwe ku bantu b'abagabo n'abapapa sino. Umva ubundi bwo mu kwezi usanga bafite amadepense ariheze bya muri Fevrier nibaza ko ukwezi kumeze neza kwa kubigema, ariko abigeme cyangwa abakundana ntibivuze yuko abahungu bonye naribo badepense. Na côté féminin nayo irashaka kudepense. Rero gusa niko ko twamaze kumenyera yuko sinzi ko no mu Burundi akenshi tuzakuba tubona umenga côté masculine yo itegerezwa kwitanga cyane. Mugabo Marseille yoyo ebana biro obligatoire ko ari umugabo n'umugabo. Reka nibaza ko tuzoha umwanya mwiza ku munsi w'ejo ku munsi wa gatanu muri Look Sports, ariko reka ko twamaze kubica ko tugende twipfurije no ngo mwebwe mwese mwiteguriye guhimbaza uwo munsi mukuru, kwakira agashurwe kwakira no gutanga agashurwe. Naza ko muza kwamubwira weekend nziza cyane hari ku mugabane wa Burayi, niho nkunda kubibona iyo bihuranye muri weekend. Hari abantu benshi usanga mu evenement ari international, usanga ari uwo mwanya usanga bafata muri mita cyangwa match igomba itangure, ugasanga bari kubara hana amakado muri stade. Rero hano mu Burundi turi mu nkino, twashaka kubona niyo twaje kuri stade ngaho, kuri stade ntwari canke ku yandi ma stade, ukabona abakunzi b'inkino bakora hana udushurwe n'abakunzi babo. Umva bije bigende neza. Cyaje no ko na mariage abaye kuri Saint Valentin bakana karyoshye, kandi ni ku munsi wa gatandatu. Tuzokwitega ibintu byinshi, amadote iki ni byinshi cyane. Nyaza ko bizoba ari bigenda neza. Tubifuje mwebwe mwese muzohimbaza uwo munsi, kubabera umunsi mwiza na weekend nziza. Ariko tunabakebure baratanga amashurwe. Ubunye kiraze gutanga ishurwe irimo amafaranga, ikozwe mu mafaranga. Ubu ni izi ngiyemo amafaranga.
tumugira ibindi bintu. Hajya ni iteko rimaze igihe, ni iteko ryaje ko risobwa na BRB ubona ko ica igufatira ibihano bitandukanye. Rero nibaza ko muzohimbaza neza cyose uzosura tubipfuza kandi n'akandi kantu nashaka kongera nk'umuntu azoba akeneye nko kurungikana gutanga amafaranga ashobora kuduca kanca kuri je personnel kugira ngo nze kandi ashikana. Nibaza ko n'umunsi himbazwa ubutandukanye ku munsi w'ejo tuzobigaruka ko nimba hari abariko baratwumviriza uno munsi bavuga ati je ndifuza ko no kwifuriza umukunzi wanje Sevalent ashaka kutwandikira cyangwa ashaka muri commentaire tukavuga ati reka tumwifurize naka umunsi mukuru wa Sevalent. Nuko mu kiganiro cy'uno munsi ca Midweek tuzoganira novuga kuri English Premier League bageze ku ndwi igira 26 bariko barakina muri ino ndwi. Ku munsi wa kabiri harabaye inkino, ku munsi w'ejo wa gatatu harabaye inkino, ndetse no ku munsi wa kane hariho urukino rukomeye hagati y'umugwi wa Arsenal the Gunners ndetse n'umugwi wa Brentford. Arsenal izoba yatembereye umugwi wa Brentford. Reka nibaza ko imbere ko twinjira neza mu dendo ry'iganiro cyacu tubanze tumira amateka tubace tugaruka nido. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Reka twinjire neza mu dendo ry'iganiro tuza guhagarara cyane twamaze kuvyumva mu cama k'iganiro tuza guhagarara cyane muri English Premier League bariko barakina bageze ku ndwi igira 26 bana ko harasigaye inkino zigera kuri 12 zose muri English Premier League, amanota agera kuri 36 niyo imigwi yose isigaye guhiganirwa. Tuze tumenye imigwi izo mu gutwara ikombe, niyo imigwi izo kwikarifya muri UEFA Champions League, niyo imigwi izo kwikarifya muri UEFA Europa League cyangwa UEFA Conference League, niyo imigwi igiye muri Championship. Umva byose ni birashoboka kandi bitegerezwa kuba. Inkino zimwe zaje kuba ziba ku munsi wa kabiri, nazo twera ku munsi wa kabiri twaje kwa tubona duhere kuri Manchester United n'uwitwa The United Train. The United Train hari ku munsi wa kabiri bari London Stadium mu gihugu cy'Ubwongereza mu gisagara ca Londres. West Ham United yari yakiriye umugwi wa Manchester United baje ko banganya igitsindo kimwe kindi. Manchester United yari yashimye match zine izitsinda zose, atari match izarizo zose, nuvuga ngo yatsinzemwe mu izo match zine harimo imigwi itatu yo muri top 6 yo mu Bwongereza, iyi Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City na Arsenal the Gunners. Umugwi wa mbere n'uwa kabiri muri Premier League cyane kabisa. Yangira tsinda mu umugwi uri muri 8 za mbere zabaye qualifié muri Champions League zitazoca muri barrage. Uno musi bace batsinda n'umugwi wa Fulham ibisindo bya kuri 3-2. Izo zari inkino zine za mbere zitwa Michael Carrick. Harasigaye urukino rumwe rwonyene gusa kugira ngo amateka yandikwe, nuvuga ngo histoire yandikwe ku mufana wa Manchester United. Yavuze ati genzo kwimosha umushatsi wanje. Manchester United itsinze inkino zitanu zikurikirana, harasigaye urukino rumwe gusa, akantu gato cyane kabisa, gato cyane. West Ham naza ko iri muri no migwi iri kuragwana kugira ngo ntikoroke n'umunsi biza kurangira Manchester United inganije. Umva nawe nyine naza ko cizere cyaje kuba kimvaho kare kubera ni ico gitsindo kimwe cyo kunya cyo nyine baje kukigombora muri traditionnel nayo igiri hejuru. Urabona ko uno musore hazogerege yimoshe y'umushatsi wiwe. Biragoye kabisa nako ikize twa dufise ari kuri Michael Carrick kuza kubona burya si kenshi tubona United basigize n'izo nkino zine ni nyinshi. Nyaza ko nyine byaheruka zikurikirana. Byarigeze kuba agitangura nyine with Strand United nico gitwa tukitangura kubona megerageza nko mu minsi 310 n'ingahe tumaze gutangura kumumenya. Rero witwa Amorim n'abasore biwe baragerageje kugwana ngo barabe yuko bo kwiza inkino zitanu, ariko byaje kuba byankumenga kuri zitatu. Gwa kane bacfara baranganye naho. Numva ibintu babigenze naho. No musi kuri Michael Carrick twa dufite ico cize byaboneka neza yuko turavye umuvuduko yari afise gutsinda
ekipe ya Manchester City novuga ko ni derby ikomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa. Mbere wanashima no mu yandi ma championnat ni imwe ma derby akomeye cyane. Ugaca tugafata ekipe novuga ko no munsi iri muri forme nziza, ekipe nka Arsenal kandi rimva ni na rivality ikomeye cyane hagati ya Manchester United ndetse mu Arsenal. Kandi isanzwe no muri forme nziza ukaza ukabatsinda. Ugaca ufata mu nka Tottenham Hotspur nayo ni boni twava ko iri muri forme nziza ko bari no kwirukana umumenyereza wabo. Muri Champions League barakomeye. Rero ugafata ekipe nka Tottenham Hotspur iri muri top 6 ni imwe mu ekipe navuga ko nayo hariho iyo rivality hagati ya Manchester United ndetse no mu Tottenham Hotspur ariko ntazi cifatiye kuko ko nitwari bikombe Tottenham Hotspur. So ugafata ugatsinda nka ekipe nka Tottenham Hotspur ni byarerekana neza ko bafise ubwo bushobozi bwo gutsinda Manchester United kurikirana. Baranatsinze ndetse banashima no mu Fulham. Ariko bageze kuri West Ham United biza kwa byanka kabisa nta muntu ariteze yuko byoza kuba West Ham ariyo za kubagarika byananse kuri Arsenal kuri Man City kuri Tottenham Hotspur bigacize gukunda kuri West Ham nibaza ko ni ikintu gitangaje cyane ariko kandi cyaje no kwagica ivutu witwa Manchester United baje kuba nagombora mbere banashima mu minota ya nyuma kuno na gitsindo cha Sesko niwe yaje kubatsinda kuri Fulham ngo baze kubagira igitsindo ca gatatu mu minota naho ni ya nyuma 90 na kangahe ariko none munsi niwe yatumye baronka iyo ntsinzi kugira ngo United abandanye afise ico cizere ariko kandi no munsi yaraje kuma kizere gatoyi umugabo yagarukije hagati ntaco ibitsinda rero igitsindo kimwe kindi hagati ya West Ham ndetse n'umugwa Manchester United Manchester United asubira guheraze nibaza ko n'ibintu byaje kubivuga ko amajambo menshi uwitwa Michael Carrick natangiye avuga ati ndabizi ko ari umufana atayimusha kwera ibi ariko nitugiye gukina kwera we hari n'abandi bantu baje kubavuga hari nasanze ari ati nawe nyene uwo muraba mu mutima wiwe ntiyipfuza ko Manchester United itsindira urukino rwa West Ham kwera iki nuvuga ngo batsinze izinkino zitanu ntazosubira kuvuga kwera azovuga iminsi ngaya ikurikira avuga ati yimosheje byaraheze mugabo ubu unye abantu bose baza kumamwibuka sinzi ko mwabonye hari ama page officiel yandi makrebe za Real Betis za Augsburg zose ziguma zanje akagashasha nuko no munsi naho muri Flambeau du Centre naho nyine Flambeau nabashikiriwe niho Flambeau du Centre niyaza ko mu bundi equipe ya mbere nkunda kwinja amarezo sose neza ko Flambeau du Centre naza ko irafata urumva ni bavuga ati hamwe aba bantu hamwe yoza gutsinza inkino zitanu akimosha byo babihetse ntiyosura kuvugwa mugo no musari kuri niyaza ko ari kuri hit komeye hariho n'agashimwe gariho gutangwa mu gihugu cy'Ubwongereza ko mu influencer yigenjeje neza muri 2025 muga muri Côte Sport muri Monde Sport niyo yaje ko aronka ngo gashimwe nako quand même yarakriye ikintu abantu bose batuma araba no bita gute araba famous ku sinzi arabicamamare muri araba mu influencer akomeye cyane muri Monde Sport kandi bivuye ku kantu gatoyi yajara postinga kuri ahajya posta buri munsi no munsi ngo umunsi wa kangahe umunsi wa 300 na kangahe no munsi nizo hageze ku munsi wa 395 ejo zo ku munsi wa 396 oya no munsi ni ku munsi wa 396 haracasigaye mbako umwaka wararenganye n'igice uyu mwaka ni minsi n'ukwezi ngira ngo umwaka n'ukwezi kurenga so naza yuko the Strand United naza ko aracafisa akazi gakomeye cyane ariko sineza ko we ubwiwe yoca nkamu byokunda akimoshe gipara ngo sinzi haza kumutiba agakata umushatsi wiwe sineza ko kuya kuntu twamaze kumumenya no munsi nyamakuru bikomakomeye presque nka byose biranamuforoye kuri Instagram nuko nako ndacekinga neza ngira mukandi ndaza kwanda biraba turabe aba followers afite no munsi nako yamaze kuduga cyane arashobora gudaca abandaniza muri ivyo vya reka no munsi nsubire kandi hasi nze navuga nzokwimosha ariko United sinze nkino 5 ashobora gucara araba ikindi kintu yojaho mugabo neza ko hit afite no munsi hamwe United yoza kuba itsinda zino nkino igaja nko muri forme nziza mbere wanashima ikagira kwa pa nkino 10 cyangwa izindi zingahe nyene izogabanuka yo celebrity asanzwe afise buzogabanuka mugabo niraza ko yaramaze kumenyekana aza ko wabivuze neza no munsi mibwi presque
imigwi myinshi nka SSV yo umadumini wayo za Real Betis Real Betis Celta Vigo Migome Espagne yo naza ko yaragize uretse ko na Manchester City yaje ko imuponda siniwe hakanaje ko yandika k'ibintu by'imishatsi mu gihe bamaze ko batsindwa nako antuka imigwi myinshi yo muri Europe no mu Burundi ndibuka Aston Villa nyene bageze kubigira bo bashanye match 10 ahubwo match 10 batsinda zose kabisa zose bazitsinda ashavuga ati nk'uwo yaba Descend United ari umufana wa Aston Villa aba yimoshije kabiri kandi hareze igihe nyaza ko hari mu ntango ya season turimo ngomba ko tuvuye kuri Descend United no musuravye parcours Manchester United yukagira muri Premier League bari bashanye inkino zine batsinda no musubarangarije wari wabivuze kuri Ruben Amorim barageze kwashira match 3 bazisinda zose twabonye kumenya n'igitanga umengo n'igitanga match zagiye gukurikira Manchester United yaratsinda igatsindwa yaranganya igatsindwa nibaza ko yaciye yashira ahubwo match 3 idatsinze idasuye gutsinda match nini uno munsi eske Bonivyo Kariki yatwetse ko rumenyereza mwiza n'imbere uturetse ubu yagarutse hari gihe yigeze kumenyeza Manchester United agira match 3 nziza eske uno munsi hari ameze yo gushaka kumena kuba baravuga ko Manchester United umuntu atoyigiza kure cyane muri kurso titre bo biragoye dufate muri top 4 top 4 mugabo sinije kubwanze kurso titre sinira nanje no mutuharuye abantu ariko barwanira Premier League sinaza ko Manchester United tuza ko twishiramo bon ivyo Michael Carrick karakora birerekana yuko buriya ni Manchester United iri kirava ahantu habi muri kirya ahantu heza kandi ishobora no kuzana surprise zitandukanye nibaza yuko irashobora kuza igakuramo Chelsea mu gihe ziragwanira Big Four yagakuramo Liverpool mu gihe ziragwanira Big Four cyangwa yindi mugabo kuza kugwana Manchester City kuza kugwana na Arsenal nazo ko bizomugora cyane ariko mu mwaka uza mu gihe byo gumukunyene mu gihe Michael Carrick yoguma muri no Manchester United kandi akaguma muri no ari tuko turabona nizo yuko tushobora kuvuga ati agatangwa na Manchester United season akagira precision akagira akizanira abakinya shaka agakora agastructure neza Manchester United uko bishaka nazo ko tushobora kumwitega muri mu gukwandira igikombe uno munsi tuvugana uno munsi tumwitege muri top 4 top 4 arashaka kwigwanya arashaka no kuronka ikibanza cya kabiri pokwa mugabo ikibanza cya mbere sinibaza biragoye yani Manchester United ku munsi wa kabiri nyene ni Chelsea yako yakina n'umugwi wa Leeds United baje ko banganya ibisindo bigera kuri 2 ku bindi ni Leeds United yari yabatsinze muri match ari baza kunganya muri match rutuba ko ni Leeds United bakwiye ko amatagera kurane yose muri Premier League no mwaka Chelsea yari maze yari ko gutsinda umugwi wa Wolverhampton ibisindo bigera kuri 3 ku busa hat-trick ya Cole Palmer eske Chelsea yo tuharure top 4 Europa League, Champions League. Chelsea nene urabona ko kuva izanye mu menyereza mushasha nako nane ifise parcours nziza haje nabone umenga afise intsinzi zine no kunganya kumwe. No kunganya rimwe. Nta defete aragira. Ni nkaco kimwe na Nuzi. Na Michael Carrick. Defete yironse atari muri Premier League ayikuye muri League Cup muri League Cup Arsenal. Matches zibiri zose. Mugabo muri Premier League urabona yuko matches zitanu atsinzemo zine simbi ikimenyetso kibi zitambi bon ni zitanziza kandi no gutsindwa na Arsenal nako byukuri nka match retour urabona ko Chelsea yari yagerageje biranka nyamenye avongo haburana babiri hagatsinda umwe kandi urumva na equipe bariko baragwani Arsenal nayo iranyota ico gikombe irashaka gutwara igikombe umuga muri Premier League nazo ko ariko agira parcours nziza kuza kunganya na Leeds nivyo yari yagusinze muri match are ariko siwe karayimenyereza kandi kunganya nibaza ko muri Premier League harimo logique bantuka si shey urashaka nubwo yo bari equipe Wolverhampton Wanderers ntaje igahagarika umugwa Arsenal bakatsinda muri kuma on goal nibaza ko nivyo birashoboka yuko Chelsea itaza kuba ija muri Big Four kwa yuko Big Four ikironderwa n'imigwi myinshi nimba tuvuze yuko Manchester City Arsenal izo zozo ni ntasubizwa muri Big Four nimvuga ngo uko bigenda kose ibyo bibanza bibanza tubisige ngaho ariko kandi ucura bindi migwi irikenera Big Four ni myinshi cyane turavuga United irakeneye Big Four turavuga Aston Villa irakeneye Big Four turavuga umugwi wa Liverpool irakeneye iyo Big Four na Tottenham Hotspur no munsi nivyo iri mu bihe bibi mugabo igombi nayo rondera ubundi mu menyeza mushasha ni nk'ivyo yakubira aba kuri Chelsea yari mu bihe bibi
irazana umumenyereza mashasha birahinduka numva nayo Tottenham Hotspur ntitwishira kure none arashaka kugwana haracasiga mwanya muremure uriyo no musi turi kundwagira 76 dukina inkino 78 naza yuko haracariho mu mwanya wo kuza kugwanira Big Four naza ko Chelsea irashaka kuza ikaronka iyo Big Four ko turavye kunaka ritwara muri Premier League nivyo ni byiza mugabo bizomugora cyane mu gihe twabona iyindi mibiri kirazana ubukaze bwinshi hari ikintu ngira ngo ni wakivuze cyavuje kuba kivugwa n'uwitwa Rio Ferdinand ino Arsenal iritwara neza ikitwarana nabi mugabo uko kwitwara nabi biraza kuba bifasha ko abandi bari munsi yayo bariko bitwara nabi rero na Chelsea mu gihe abandi dufate nka Aston Villa yoca isangiragize nawe iritwara nabi mugabo uno munsi kwitwara neza canke United ikitwara nabi canke iyindi miguru kiragwanira Big Four ikitwara nabi byo ifasha mugabo mu gihe bose baciye baza bafise nka zino nguvu za Chelsea araze ko ino Big Four tuzoza ndibuka igihe kimwe witwa Thierry agomba ave muri Arsenal ebana bariko baragwanira kuja muri Big Four nico cyonyine bariko bararondera ndibuka ko ico gihe Arsenal yaragwanye cyane kabisa yaje kuronka iyo place muri Big Four ku munota wanyu ndibuka bon ni kenshi twabonye yuko nka kare bazi ko kare Mikel Arteta taraza muri Arsenal kenshi imyaka myinshi presque yose kwanza umugwa Tottenham Hotspur wamuheza uri hejuru ya Arsenal kandi bama baja gukina muri Champions League rero nico gihe ndibuka yuko Arsenal ntiyagwanira Premier League muga yagwanira Big Four kandi kanayibura Tottenham Hotspur yaragwanira Big Four hani gena nene ayibura rero nuno munsi turashaka kubona hari indi miguri kiragwanira Big Four bagashami nguvu nyinshi cyane aho Arsenal cyangwa Manchester City tuzoze kugwanira titre ya ni kumusi wejo awari kumusi wa kabiri niho Chelsea yakina Manchester United kumusi wa kabiri kumusi wa gatatu kumusi wejo Etihad Stadium umugwa Manchester City bariko urakira Fulham naza ko muri match ari rimwe muri match twavuga ko yaranze imaze kuranga ino season match yaje kuba iboneka mu bitsindo 9 muri match ari ibitsindo bigera kuri 5 kuri 5 kumusi wejo ara kuri Manchester City naza ko yahejeje akirikare muri Premier League imaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 3 kubusa uno musi Manchester City tugeze muri ya faze ya saison match 12 ni nyinshi mugabo musaze si nyinshi ziza kuba nyinshi kubera zizovangana n'izindi match mu yandi ma competition ucu usanga negomation wa match ari menshi mu mwanya mutoyi kuko musto kwa twinjiye mu kwezi kwa gatatu hazasigaye amezi abiri yonyene bana mu mezi abiri usanga ari mu match nyinshi gose nyinshi cyane rero musi ni Manchester City twaje kwa tubona ejo yashe gutsinda Fulham uno musi yaje kuba nuvuga ngo irekipera abakinyi benshi bari bamaze imisi mu mvune twaje kuba tubona John Stones yaragarutse Mateo Kovacic nawe nyene nibaza ko mu ndwi iza azoya yasuye muri tete n'abandi bakinyi batandukanye umunsi nibaza ko nta mukinyi wa Man City ari mu mvune yitwa ko ari muri bagiye bakinyi bakomeye atari Josko nawe nyene nibaza ko yarashoboye kuba asubirirwa bamaze kuzana Mark Guehi ni umwe mu defenseur ashobora gusubirira always uno munsi ni iri nyuma amanota 3 ya Arsenal Arsenal ntirakina izakina uno munsi biracashoboka ya kurso titre Arsenal ntiyose bavuga ngo ntiyose bwose canke igikombe kiri irondoni nubwo tubona twera kuri ntose bwose sindikumva icyo gisigura ni ntose bwose nuvuga ngo wirarize kuko ntuze jo ngene hameze ntose ngo ugiye gusi tumubusya bukaba buri ready kugira ngo ejo uburaze busyeye hari bo anye nuvuga ngo kero usanga byaragwara kubika ifu bavuga ati mubika intete uzozisya usye izuba ari no munsi naza kwisigo utanze kabisa nangu bifise so no musi umugwa Manchester City uri nyuma amanota agera kuri 3 nivyo twoshaka gufata atandatu mu gihe no musi twabona Arsenal ije kwa itsinda mugwa Brentford mu kinaza ukina igice saa 4 z'ijoro iza ko yatembere kandi nibaza ko Brentford turashaka kuyibona iri class plena umugwi wa Arsenal rero uno musi turavye witwa Pep Guardiola side y'uyu ni imwe muri afise squad imeze neza kubera yuko nabo bakinye yari yatakaje no musi ari karabagarukana witwa Erling Haaland yaramaze igihe atari muri form atakaratsinda kuva umwaka w'ustanga 2026 naza ko gutsinda ibisindo bike arika uno musi yari yagarutse muri no rukino yarika aratsinda igitsinda neza yuko Pep Guardiola turamuzi yuko numwe mu bantu badapfa bafasha akantu aremera agasigana akantu gatoye cyane mugabo akaguma agwanira igikombe naza ko ntiyosya bwose nubwo tutazi cyo gisigura utwa Mikel Arteta namenye yuko
Pep Guardiola ari inyuma yiwe kandi naza ko birashoboka cyane baracafise urukino bazohura hagati yabo ubwabo mengana igenekezo rya 18 batari kumana igenekezo rya 18 ntwarane barashobora guhura umva deja ahonya Pep Guardiola ashaka bati kandi mengo bazobari Etihad Stadium oya bazobari Emirates Pep Guardiola ashaka bati reka nkuremwe deja aya 3 yiwanye ndayabona ko nzoshobora kuyamukurako hajya ni igihombo gikomeye cyane utsinzwe n'umuntu nyene mwa muragwanira igikombe rero aracafise akazi gakomeye cyane witwa Arteta mu gihe abona yuko ntarorasha Pep Guardiola yari kuba akoze fopa mu gihe yari kuza gutsindwa cyakanganya n'umugwa Liverpool ko urabona sinzi Arsenal yamaze kuba ikina na Liverpool yaramaze kwikina na Manchester United izobe Tottenham Hotspur neza yuko kwirikira bazokya Tottenham Hotspur yo kandi nibaza ko irakunda korerwa cyane na Arsenal nibaza yuko akazi gakomeye cyane kari kuri Manchester City mu gihe ari itari bwahure n'ino migwi kumva yari yanganije na Tottenham Hotspur yikize igacitakaza kuri Liverpool mu gihe yari yatakaje kandi no kuri Manchester United nibaza ko yari kuba ari image mbi kuri Pep Guardiola byari no gutuma baca bagira amanota agera kuri 9 uno musi ariko hari 6 mu gihe Arsenal gifise urukino rumwe rero nibaza yuko yakoze akazi keza muri mu ndwi heze uno musi nibaza yuko kuza gutsinda umugwa Fulham uzi yuko ikwije inkino zigera kuri 20 itsinda Fulham muri iciba equipe ya mbere itsinze inkino zigera kuri 20 iyindi equipe muri Premier League inkino zikurikirana 20 na mba ni simple kabisa je no tuma nigirisha hasi ngatsindwa urukino ruko so reno urabona ko Manchester City iri muri irikiragarukana novuga mood nziza yo kuza kuba igwana na Arsenal nuko arako Manchester City yarakinye Manchester United yarakinye Chelsea yarakinye Liverpool nyene yarakinye ku munsi w'ejo naza ko nta byinshi twivuga ko yashoboye gutsinda igitsindo kimwe ku buso umugwa wa Sunderland ubona ko umugwa wa Sunderland wari watanguye neza phase ari muga muri phase retour bitanubwo ngo bitariko biragenda neza cyane Liverpool Big Four twavuze Chelsea irikuyagwana ino Big Four twavuze Manchester United irikuyagwana ino Big Four twavuze Aston Villa ntabwo heshya kuko Aston Villa ni ya gatatu iri nyuma amanota 3 gusa umugwa ku mugwa Manchester City ubona ko biri kumwe biregeranye cyane Liverpool yoyo niyaza ko Liverpool nayo turashaka kubona ihinduye ibintu sinzi mu biganiro byaheze twaje kwa tuvuga kuri Liverpool ubona ko ni Liverpool itigeze igira tentative yo guhindura umumenyereza nibaza yuko ibintu byabaye muri equipe Liverpool iyo biza kuba biba nko kuri Chelsea cyangwa Manchester United cyangwa Tottenham Hotspur umeze twiko twabonye bamaze kumurika kera cyane kabisa bamaze no kuzana uyundi mugurana yuko baremeye baragwaza kabisa biboneka neza yuko yananiwe cyane kabisa mugabo baragwaza arabandanya uno munsi menga ari karasubira gutora tugugu bukebuke kandi munivyo muri Premier League yaramaze imisi ariko aranganya genderanganya ubuhezeho menga yari yanatsinzwe na Manchester City mugoro musaje kwaronka intsinzi kuri Sunderland kandi yaza ko menga Sunderland yari yaje kubihagarika umugwa Liverpool muri faza umva yuko baje kwagira revanche no musi baje kwa atsinda umugwa Sunderland Tottenham umugwa Liverpool yaza ko kuja muri Big Four birashoboka nawone uno musi tugaje kuraba iyo migwi yose irikiragwanira Big Four ana yuko umugwa Liverpool ufise amanota usumbwana n'amanota 17 n'umuguri mu kanzo cyambere usumbye amanota 17 uri mu kanzo cyanyuma Rubango uri hafi yo gukoroka kurusha kuri hafi yo kuja oya hose aho sarangara kabisa numva ni 17 turashaka kubona birashaka kwitibu ariko kandi birashaka no kwitwara igikombe general cyane mugabo cyaje vuga iki turashaka no kuyibona ijikagwanira ya Big Four nimba samanota menshi cyane mu amanota 17 nuvuga ko iyindi migwi iri muri Big Four irikiragwanira Big Four za Chelsea ziri ngaho hafi za Manchester United turavuga ziri ngaho hafi nazo ko Liverpool mu gihe kino cizere bamuhaye yo cerekana neza agaprovinga neza cyashoboye yaraje kuba byerekana mu mwaka weze nazo ko turashaka kubona ni kiragwanira Big Four nazo ko hazoza kwa bintambara ikomeye cyane muri Big Four muri uno mwaka ya mukurangiza Arsenal yakina no musi iza kuba yatembera umugwa wa Brentford eske Mikel Arteta nogo sinzi ngo kwaza ngo impanuro wa Mikel Arteta sinzi ko ziza kumushikira nibaza ko
umwanya w'ikiganiro kiza guca kuri televiziyo naza ko bazoba bari kuri muri entraînement badashaka kuza kubona impanuro zawe ariko ashaka kuba afise abasista bakurikirana ama media avuga ati Ingabire Gilles Boris kuri Look Media yashikije impanuro Mikel Arteta mbega yokora iki Arsenal yogenda gute kuko tumaze imyaka itari mike tubona Arsenal iza gutakaza igikombe muri izi nkino zanyu mbega uno mwaka yokora iki nibaza ko ico gukora ni kimwe Mikel Arteta ndabivuga mu Kiespanyol mu Kirundi nukuvuga turazabwira ubunya irashana gukora tradition ibintu so Mikel Arteta ni kuri akazi ariko akora muri Arsenal n'akazi gakomeye cyane aho ko Arsenal aho ishikanye no munsi naza ko nta mufana n'umu Arsenal atabukurira shapa so ikintu ndagusaba ni kimwe bavuga mu Kirundi ngo sinzi ko no mu Kiespanyol ariko baca kivuga ngo inzira zibiri zananiye imfyisi muraza kora kuntu mugihinyanyura ko ajya umugani kirazira kuhindukiza nyene kujya nyene bavuze muraza kora abo bihura abo bishusha muri mu Kiespanyol so urashafise amahirwe muri League Cup uri muri final urashafise amahirwe muri FA Cup urashafise amahirwe muri Champions League ariko kandi urashafise amahirwe muri Premier League rero nibaza ko kuza gutwara bino bikombe byose bizokugora kabisa raba ushira inguvu ahantu hamwe kuko aho ibyo byose turavuga nivyo byaje kuba muri 2020 2023 na 2024 no musi rero raba ushira inguvu muri Premier League nimba ushaka gutwara koko Premier League uramaze kwitwara raba ushira inguvu muri Champions League nimba ari ushaka gutwara ariko je kubganje shira inguvu muri Premier League biracashoboka kabisa Champions League birashoboka ariko biragoye League Cup birashoboka ntibinagoye kuko gutsinda urukino rumwe ho n'urukino rumwe ukabara twayikomba muga League Cup sio abakunzi ba Arsenal sio barindiriye nawo ushaka gutsindwa bisanzwe ariko twara Premier League kabisa rabo shira inguvu zose zishoboka muri Premier League abakinyi bose babwire yuko ikintu ca mbere cyo tigori gutwara Premier League Champions League nta muntu azoza kuvuga ati wewe Mikel Arteta ntaduhaye Champions League n'ibintu bisanzwe nuko ni kuri ubwo butumwa naza ko twoca turangiza iganiro cyacu cya Midi cyo kuri munsi reka Boris ndagushimiye nanje Lakwesi Ndongozi reka nshimire ndetse n'abari dukurikirana nibaza ko isango niyo ku munsi w'ejo muri Look Sports reka kandi abashimire mwabyumvise ko ari ku munsi w'ejo tuba turi kumwe muri Look Sports nuko mugire aho muba mubaho naho utaha